Inama y'abashikiranganji yarakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi ruheshi mu mwaka wa 2023 i Bujumbura, irongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu General Major Varisito Ndayishimiye. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ahejeje gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama rukongera rukemezwa, yaciye aho umwanya umushikiranganji wa mbere ngo ashikirize icegeranyo c'ivyavuye mu nama nteguza yo nama shikiranganji yabaye kwigenekerezo rya kabiri ruheshi umwaka wa 2023. Ivyihwejwe navyo bikaba ari vyari ku rutonde rw'ivyigwa. Ivyihwejwe nibi bikurikira: ubwa mbere, integuro y'umugambi wo kugwiza uburaro. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe inyubako, ibikoresho n'ibikorwa vya leta no kugwiza uburaro. Umugambi wo kugwiza uburaro watanguye kuva kera. Kuva ku ntwaro y'abakoroni gushika mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1979, abakozi ba leta cane cane ab'i Bujumbura baba mu mazu batariha. Ayo mazu yaba arimwo ibikenewe vyose kandi akabungabungwa akongera agasanurwa na leta. Amakaritiye yaratunganijwe n'amazu atandukanye arubakwa. Harageze igihe rero leta ibona ko biyiremera bitobandanya uko. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990, leta yarahinduye ingene ibikora, icitanga amazu ku bakozi bayo, igaca ibaha akarusho kajanye n'uburaro kangana n'ibice 60% vy'umushahara kugira ngo bashobore kuriha iyo nzu. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 harashizweho umugambi mushasha ufasha abakozi ba leta kuronka uburaro. Ni muri iyo ntumbero amashirahamwe SIPE na ICOSATE yashinzwe. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 gushika mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022 haribonekeza amakaritiye mashasha avuka mu bibanza bitateguriwe kubakwamwo amazu. Ibibanza birarondegwa cane, mbere bikajamwo n'urudandazwa, kubera ko ivyo bibanza bitangwa n'ibisata vya leta bitashobora gukwira abavyipfuza bose. Uyu mugambi mushasha ushingiye kuri ibi bikurikira: gutegura ibibanza vyo kubakamwo amazu ageretse aho bishoboka no mu matongo bidashobora gukorerwamwo uburimyi, kuronsa umuntu inzu yubatse ashika yinjira kugira ngo ntarazwe ishingwa n'ubwubako. Uburyo bugenewe muri uwo mugambi bwokurikiranwa neza ni Banki Nkuru y'Igihugu, hakingwe ingorane zimwe zimwe. Gutandukanya uruhara rw'uwo wese yegwa n'uwo mugambi, ni ukuvuga leta, abubakirwa amazu, abatanga uburyo, amashirahamwe yubaka n'abandi biraba. Gushira amategeko aherekeza uwo mugambi. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino uwo mugambi yarawemeje, ica ishikiriza ibi bikurikira: gushira mu ngiro uwo mugambi mu gutanguza ibikorwa vyo kubaka ayo mazu bidatevye. Mwirangurwa ry'uwo mugambi gukorana n'ishirahamwe Regideso kugira ngo ayo makaritiye mashasha azoronka amatara n'amazi ku rugero rukwiye. Gushigikira uwo mugambi mu kurondera abanyamitahe n'icemeza ko ideni rifashwe rizorihwa biciye mu Banki Nkuru y'Igihugu. Gukurikirana neza ingene imicafu iva mu mazu canke ahandi ishika iyo yagenewe. Kubaka ayo mazu no mu ntara zose z'igihugu. Kubaka ayo mazu hisunzwe ibitigiri vy'abazisavye, habanje kwihwezwa neza ko nyene gusaba iyo nzu afise ubushobozi bwo kuyishura. Amafaranga y'amabanki yagenewe imitahe akaba abitswe yofasha mw'irangurwa ry'uwo mugambi. Gufasha igisagara ca Bujumbura gukura imicafu mu gisagara. Gusuzuma ko amazu yo mu makaritiye amwe yangagara nka karitiye ya gatandatu yarishwe yose. Umushikiranganji ajejwe iterambere rusangi yotegura ishusho y'ibigwati vyo kubakwa hisunzwe ubushobozi bw'abenegihugu. Ubugira kabiri, urwandiko rwerekana umugambi wo kubaka uburaro mu bibanza vya Kizingwe, Bihara na Sokarti. Urwandiko narwo nyene rwashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe inyubako, ibikoresho n'ibikorwa vya leta no kugwiza uburaro. Uwo mugambi wo kugwiza uburaro utangujwe haheze igihe kirekire,
higaragaza ironderwa ry'ibibanza byo kubakamwo amazu riteye ubwoba, mbere bikajamwo urudandazwa kubera ivyo bibanza bitangwa n'ibisata vya leta bidashobora gukwira abavyipfuza bose. N'abifise basigaye baja kurondera ibibanza mu bice biri hirya y'igisagara bitateguriwe kubakwamwo kubera izo mvo nyene. Ahanini biteye amakenga cane cane mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura, bigashobora gutuma amatongo yo kurimamwo yo mu kiyaya c'Imbo ahera. Uko kwaga kw'amatongo yo kurimamwo be n'igwirirana ry'abantu bisaba ko higwa ubundi buryo bwo gutunganya ibibanza mu gisagara. Ikigiye gukorwa ni iyubakwa ry'amazu ageretse aho bishoboka no mu bibanza bidashobora gukorerwamwo uburimyi. Uyu mugambi rero ufise ihangiro ryo kubaka amazu 5,000 ku kibanza ca Kizingwe Bihara, aho hari hategekanijwe ko hazohabwa abantu 600 gusa. Mu gutegura ico kibanza gifise uburinganire bwa hegitari 300, leta yabifatanije na bene amatongo bakaba baronswe ibice 53%, leta nayo ikaronswa ibice 47% bisigaye. Mu kibanza ca Sokarti hazokubakwa amazu 1,600. Igiciro c'ayo mazu kizovana n'ingene anganangana kuko azoba asumbasumbana. Inama shikiranganje imaze kwihweza uwo mugambi yarawushimye ica irawushigikira, ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: kuberaho ikibanza ca Kizingwe Bihara kiri, gukora ibishoboka vyose kugira ngo amazi azovayo ntazotware canke ngo abangamire amazu yubatswe muri Nyabugete. Kubera imico y'abarundi bamenyereye kwibana umwe wese ukwiwe, bizosaba kwigisha ibijanye n'isuku abazoba muri ayo mazu ageretse abamwe benshi no gufata ingingo mperekeza zikenewe. Ubugira gatatu, integuro y'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ishengero Methodiste ryiyunze mu vyerekeye inyigisho. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi. Kubera impinduka nyinshi zabaye mu bijanye n'inyigisho mu Burundi, zikaba ziri mu mabwirizwa n'amategeko ayashira mu ngiro, vyabaye nkenerwa ko amasezerano ajanye n'ingene leta n'amashengero bakorana bijanye n'inyigisho mu mashuri zoshigwa ku gihe, hafatiwe kandi no kuvyapfunditswe mu nama rukokoma ku bijanye n'indero. Igikorwa co gusubiramwo amasezerano hagati ya leta n'amashengero ku bijanye n'inyigisho casanze hakenewe gushigwaho amasezerano y'ifatiro hagati y'amashengero na leta yerekana n'ingene yoheza agashigwa mu ngiro. Iyi nteguro y'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ishengero Methodiste ryiyunze mu bijanye n'inyigisho yisunga rero ayo masezerano y'ifatiro. Iyi nteguro yongera kwemeza ko ishengero Methodiste ryiyunze rifise uburenganzira bwo gutanga icigwa nyigishamana, ariko rikubahiriza ukwemera k'umwe wese mu mashure rijejwe. Iyi nteguro iremeza kandi ko ayo mashure akurikiza inyigisho zo mu mashuri ya leta kandi akayoborwa hisunzwe amategeko agenga amashuri ya leta, kiretse ibindi vyoba biri muri aya masezerano. Iyi nteguro irerekana intererano y'ishengero Methodiste ryiyunze mu guteza imbere inyigisho mu bijanye n'ibikoresho n'uburyo bundi. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyi nteguro yarayemeje, ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: gushiramwo ingingo itomora neza ko ishuri risubira mu minwe ya leta mu gihe iryo shengero ridashoboye gushitsa ivyo ryiyemeje; gushiramwo ingingo ivuga ko itongo ryatanzwe na leta kugira ngo iryo shengero riryubakemwo ishuri riguma ari rya leta; gusuzuma amasezerano yose yabaye ku bijanye n'amatongo mu ntumbero yo kuraba ko ariko akoreshwa ico yasabiwe; gusubiza mu minwe ya leta amatongo yatanzwe hanyuma ntiyakoreshwa ico yasabiwe, hanyuma heze aronswe amakoperative; kudatanga impapuro ndangatongo ku matongo atanzwe ngo arangurirwemwo ibikorwa bijanye n'ivy'imibano. Ubugira kane, integuro y'itegeko rishira ku rutonde ubuzi bwa leta no kubuha amanota bikwiranye, hamwe n'urwandiko rujanye n'ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara mu bisata bigengwa n'amategeko vyisangije.
Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi. Umugambi w'igihugu usubiramwo itunganywa ry'ubuzi bwa leta wemejwe mu mwaka wa 2012 warategekanije itondekwa ryiza ry'ubuzi bwa leta no kubaha amanota bikwiranye, ubuzi bufise ico buhurirako bukaja mu mugwi umwe. Ico gikorwa gifise amahangiro abiri ariyo yayakurikira. Ihangiro rya mbere, kwerekana neza ubuzi ubwo ari bwo, ubumenyi busabwa ku kazi kose be n'utwigora akazi kose gasaba kugira ngo umuntu aje mu kibanza bikwiranye kandi azi ico agiye gukora. Ihangiro rya kabiri, kuraba ingene ubuzi busumbasumbana kugira ngo hashingwe imishahara bikwiranye. Iyo ntegurije rero gushira ku rutondo ubuzi bwa leta no kwerekana ingene busumbasumbana, kwerekana ibikurikizwa mu gushira ku rutondo ubwo buzi n'ivyisungwa mu guhijunja canke amanota akazi, kwerekana ibiva muri iryo tondekwa ry'ubuzi. Ku bijanye n'urwandiko rujanye n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara mu bisata bigengwa n'amategeko vyisangije, ubwo rwandiko rwerekana ubusumbasumbane buri mu ishingwa ry'imishahara y'abakozi n'ingene baduga mu kazi ku mwaka. Rirerekana kandi ubusumbasumbane buva kw'iduga mu kazi ku mwaka, ubusumbasumbane buva ku kugene baduzwa, hamwe n'ubusumbasumbane buva ku burusho butandukanye. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Ivyashikirijwe navyo nibi bikurikira: kwandika neza umutwe w'iyo nteguro bikaboneka ko yerekeye ubuzi bwa leta. Ibisata bigengwa n'amategeko vyisangije be n'amashirahamwe ya leta asabwa gushira mu ngiro uwo mugambi wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara hisunzwe uburyo bushasha bwo kuyiharura hafatiwe ku rupapuro rw'umutsindo n'akazi umuntu akora, hanyuma babishikirize ababijejwe. Kuraba neza ko gushira ubuzi ku rutonde no kuha amanota vyakozwe neza, kuko bidakozwe neza vyogaruka kandi kugarukana ubusumbasumbane mu mishahara. Gusubiramwo igitabo c'amategeko agenga amashirahamwe yigenga n'ayo leta ifisemwo imitahe, kugira ngo ayo leta ifisemwo imitahe ashigwe ku rugero rumwe, gutyo biheze vyorohe gukuraho ubusumbasumbane mu mishahara. Ariko mu kurindira, ishirahamwe rivyipfuza rirashoboye kuba rirakoresha ubwo buryo bushasha bwo guharura imishahara. Ubugira gatanu, integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100/171 ryo kuwa 30 Nyakanga umwaka wa 2009 rishinga urugero rw'aho umukozi atangurira mu kazi n'ingene ahembwa. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi. Amategeko agenga abakozi ba leta arashiramwo bishasha mu bijanye n'ingene akazi ka leta gatangwa n'ingene amapete aduga mu kazi. Ariko hafashwe ingingo yuko muri iki gihe igicapo c'ingene umushahara uharugwa kuva umukozi agitangura akazi n'ingene agenda aradugwa n'urugero rw'aho atangurira akazi bitohinduka. Naho biruko, iryo tegeko ririmwo izindi ngingo zimwe zimwe zikwiye guhinduka kuko zitajanye n'ayo mategeko mashasha agenga abakozi ba leta. Iyi nteguro rero igumizaho urugero rw'aho umukozi atangurira mu kazi n'ingene ahembwa, ariko igakuramwo ugutandukanya abigisha n'abatarabigisha. Irongera kandi igakuramwo ingingo zerekeye abigisha bonyene. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Ivyashikirijwe navyo nibi bikurikira: ku bijanye n'impapuro z'umutsindo, gukoresha amazina yazo y'ubu ariko hagatomogwa n'ubungane buhari ugereranije n'impapuro z'umutsindo za kera. Kuraba neza ko iyi nteguro yerekeye imigwi yose y'abakozi ba leta. Kugira icigwa co kuraba abigisha bahari n'igitigiri c'abanyeshuri be n'amashuri ahari ugereranije n'abanyeshuri bahari, gutyo haboneke neza abigisha bakenewe. Ubugira gatandatu, urwandiko rujanye n'ikibazo c'imbura n'idandazwa ry'isukari mw'ishirahamwe Sosumo. Ubwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Ishirahamwe Sosumo ryimbura ku mwaka amatoni y'isukari agera ku bihumbi 200.
iyo sukari ntikwiye uravye abayikeneye, kuko ku mwaka haba hakenewe iyigera ku matoni 36,000 kandi biguma biduga. Ishirahamwe Sosumo ribwirizwa kurondera isukari hanze y'igihugu kugira ngo abayikeneye bose bakwigwe. Ibiciro bihari ubu vyashinzwe muri ntwarante mwaka wa 2017 bikaba bitacemerera Sosumo kuriha ivyankenegwa, kubera ko uburyo kibukura mu idandazwa ry'isukari. Iyo ibiciro vy'ibikenerwa mu ihingurwa ry'isukari biduze, bigira ingaruka mbi ku buzima bw'iryo shirahamwe. Kubera ko ibijanye n'ivunjwa ry'amahera vyasubiwemwo, ubu Sosumo idandaza isukari yaranguriye hanze ihomba. Ivyo bigashobora gutuma iryo shirahamwe ryugara hamwe atacokorwa n'ingoga. Mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo, urugwandiko rushikiriza ibintu bibiri bishobora gukorwa. Inzira ya mbere, kuduza igiciro c'isukari. Inzira ya kabiri, guhebera Sosumo amatagisi yahora iriha. Inama shikiranganya imaze guca hirya no hino urwo rwandiko, yasanze Sosumo itarira busema vyumvikana ku giciro c'isukari cosubirwamwo, ariko icishikiriza ibi bikurikira. Ubwa mbere, gusubiramwo neza ibiharuro mu kwerekana ic'isukari yimbugwa hagati mu gihugu yinjiza, be n'ico iyirangurwa hanze y'igihugu isaba, kugira ngo hashingwe igiciro cumvikana. Ubugira kabiri, kwerekana ibikenerwa mu ihingurwa ry'isukari mu gihugu kugira ngo haboneke ic'ikiro c'isukari gisaba, kimwe bita mu gifaransa coût de production. Ubugira gatatu, kugira icigwa kijanye n'ingaruka zatumwe no gusubiramwo ingene amahera mvamakungu avunjwa mu gihugu, kugira ngo gishikirizwe abafasha Uburundi. Mu tuntu n'utundi, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaramenyesheje ko umwimbu w'uyu mwaka w'uburimyi wagenze neza. Yaciye amenyesha n'ingingo zafashwe kugira ngo uwo mwimbu ntusesagugwe. Yasavye umushikiranganji ajejwe ubudandaji, uwujejwe uburimyi n'uwujejwe intwaro yo hagati mu gihugu kuja hamwe kugira bige igiciro coshingwa ku biharage kugira ngo umurimyi ntakore ahomba. Yaciye asaba kandi ishirahamwe Anagesa gushiraho ikigega c'integabizoza c'ibiharage. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaciye asaba kandi umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi gusubiramwo igiciro c'icayi kugira ngo umurimyi aronke impembo imukwiye nk'uko vyabaye ku gitegwa c'ikawa. Yaribukije abashikiranganji guhimiriza abenegihugu kwijukira kuvomera imirima muri iki gihe c'ici, n'uko urugo rwose rwogira akarima ko muci mu ntumbero yo kurwanya inzara. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaramenyesheje abashikiranganji ko mu gihugu ibintu bimeze neza, ikibazo kikigoranye kikaba ari c'ubutungane, kuko abenegihugu bose aribwo bidogera, ariko umuti waco ugiye gutorwa vuba. Mu gusozera inama, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarashimiye abashikiranganji kuko kubona ubu igihugu kigenderwa cane n'abafashanya n'Uburundi, bakaba babona iyo kiriko kiraja kandi bakaba bagifitiye n'icizere, bikeshwa ibikorwa abashikiranganji barangura. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 8 ruhesha umwaka wa 2023. Umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye. Murakoze.